Hello everyone, how are you doing? It's my pleasure to share with you this nice lesson. Uno munsi tugiye kwiga ikigwa gifite title ivuga ngo advanced adjectives. Advanced adjectives. Ni kuvuga nama adjective ari un peu avancé. Ama adjective ari avancé. Izi adjectives tugiye kwiga nizo kudekriva umuntu. Kudondora umuntu ingene ameze. Tangure tudatevye ya mbere ni inspirational. Inspirational bisigura iki? Inspirational iyo tuvuze ngo umuntu kanaka ari inspirational bisigura ko uwo muntu ni umuntu yankuraja canke atera intege abandi gukora ibintu bikomeye, gukora ibintu vyiza byo ku rwego rwo hejuru. Niyo tuvuga ngo ari inspirational. Mvuze ngo Nyawenda is inspirational bisigura ko Nyawenda is someone who encourages you to do great things. Umuntu agutera intege gukora ibintu bikomeye, niwe twita inspirational. Tuje kuri kabiri, over ambitious. Over ambitious. Over ambitious gisigura iki? Over ambitious ni umuntu afise ambition, canke umuntu afise akeneye ibintu cyane. Mu Giswahili niyo bivuga neza umuntu afise tamaa. Ni ukuvuga umuntu afise umutima ushaka ibintu byinshi cyane, ugasanga aguma yipfuza ibintu by'abandi. Umuntu yipfuza ibintu byinshi cyane mu buzima, canke umuntu ashaka gushaka ku bintu kanaka mu buryo bwo kuvyipfuza. Mu Congereza bavuga ngo having a stronger than normal wish to be successful. Having a stronger than normal wish to be successful. Ni ukuvuga umuntu afise ibyipfuzo byo gutera imbere cyane gusumba. Umuntu afite tamaa irenze, niyo twita over ambitious. Iyo tuvuga tuti Nyawenda is over ambitious canke Bucumi is over ambitious, ni ukuvuga aba yipfuza cyane ibintu ku rwego rwo hejuru. Hama tubandanye kuri gatatu, conscientious. Conscientious. Conscientious bisigura iki? Conscientious bisigura n'umuntu akora cyane, working hard to do their work properly. Conscientious n'umuntu akora cyane kugira ngo abe successful. Nico kimwe n'ijambo industrious. Industrious n'umuntu akora cyane, akunda gukora. Conscientious. Conscientious ari umuntu uvuga ngo conscientious, ariko sicyo ni conscientious. Conscientious kuvuga n'umuntu akora cyane, kandi agakora ibintu neza. Tubandanye kuri gatanu, izi zose ni adjectives. Obstinate. Obstinate ni umuntu adakugwa ku ijambo, afashe ingingo afata ko ari yoyo, nawe bari bibi, nawe bari byo, ingingo ayifasha abayifashe zo, kuko aba n'abantu biyumvira ko ivyo biyumvira bo nyene ari byo gusumba ivy'abandi. Ni ukuvuga obstinate means you refuse to change your mind even when you are wrong. Wanka guhindura iciyumviro cyawe naho uri mu makosa. Aba nibo bantu twita obstinate canke stubborn. Stubborn canke obstinate ni abantu ewana sinzi kabisa, iyo afashe ingingo yaba nziza yaba mbi ayigumako. Amakuru gatanu ni open minded. Open minded bisigura abantu bugurutse, umuntu ubwira ikintu akahura n'ingoga. Niyo twita abantu bari open minded. Insiguro ni willing to listen to everybody's opinions. Mu majambo make umuntu yugurutse, umuntu yumviriza abandi, yumviriza ivyiyumviro by'abandi akabitahura. Niyo twita open minded. Yeah, thank you so much. I hope you enjoyed it.